umubare n'umukama cyangwa yashimishijwe na Matayo. Yesu ahamagaye abigishwa biwe 12 abaha ubukuru bwo kwirukana amashitani n'ubugizi indwara zose n'ubumuga bwose. Amazina y'abatumwa 12 ngaya. Uwa mbere ni Simoni batazira Petero na Andrea mwene wabo, Yakobo mwene Zebede na Yohani mwene wabo, Filipo na Bartolomeo, Toma na Matayo umutoza kori, Yakobo mwene Alfeo na Tadeyo, Simoni w'Ikana na Yuda Iskarioti ariwe yamuguze. 12 Yesu abatuma banje kubihanikiriza ati nimufashe inzira irora mu bapagani kandi nimukoze ikirenge mu bisagara by'Abanya Mariya. Muratumbere niho intama zatakaye z'umuryango w'Isiraheli. Mu nzira genda murigisha kuvuga mu ijuru uri hafi. Dushemeze ijambo ry'Imana. Kubwami bw'ijuru muri hanze. Bavukanye mu muryango w'Imana, umukurambere niwe yamaze ati ugicuti ukirogora intuntu, ahandi na hati amaraso arahuma. Inyuma yaho bene wabo na Yozefu bamugiriye inzigo, warakundwa cane na se, gushika bamugurishije naho nyene biciye kure. Nguyu Imana yaramutabaye ashingwa amabanga hambaye mu gihugu ca kure. None babangushi bariko basaba uwo bindi. Rega Imana y'umworo igendera mu gipfunsi. Ikirenzeko bariko baricuza ico babikoreye kandi batariye ubisubiza inyuma, batanako umwikomo uwundi nawe avyumviriza byose. Erega musangira n'abandi guteka inkono y'ikibi yasha ukayitambira. Bavukanye ikibi n'ikirya kijana na gato uba uriko urabitsa ni nk'umutahe ubujanye mw'ibanki canke mu rudandazo. Bitwambire kure rero ishari inzigo rube gito rwose, kuko buraca bugacana ayandi. Ubu uriko uracuranguza uno munsi ntuzi ico ashobora kwamukamo. Isi ntisakaye, imvura irashobora kunyagira uwariwe wese n'igihe c'umwanya gusa. Umukama Yesu rero arashaka ko duheza tukamufasha kurandura ako gatima tare kariko karigira danse mu bantu. Ugasanga umuntu mwasangiye byose, abavukanyi mwamose rimwe, nawe karaguhinduka kudandaza, abandi bakicana, ingo zama zasambutse mu bwori murazizi, umugabo akica umugore, umugabo akica umugabo, urabahana isumu uniryo genze. Ugasanga abana barabikijije kubera iki canke kiriya, urabatangako ibimazi n'ibindi. Umuntu mwari musangiye utuntu akakuzunguruka ngo vyarahomvye kuko azi atahuce. Yesu arashaka ko ako gatima kari karanduka mu bantu. Niho twumvise yatoye abatumwa 12, umwe wese amutora mw'izina ryiwe. Yesu yaraziye neza igikorwa camuzanye ko ari ugukwiza hose ubwami bw'Imana mu bantu, ariko atazohorana n'abantu. Atoye rero 12 ngo bazobandanye umurimo wiwe inyuma yo kwisubira mw'ijuru. Abatoreye igikorwa cyo kumubera ivyabo na bizima, abahana ubukuru bwo gukiza indwara no kwirukana amashetani. Bazoheza birukane amashetani y'ishari, inzigo, ubusuma, ubunebwe,
agatotezo n'ibindi byiganje mu bantu. Bategerezwa kuba famfe nawe basangira ubuzima. Natwe bavukanyi duhamagarirwa kuba famfe na Yesu mu gisabisho no mu ijambo ryiwe yama tuyagira, kugira ngo dushobore kuba abatumwa beza muri bene wacu. Yesu abatoye ngo bagire umuryango atitaye ku bibatandukanya. Mwibaze muri mutoza kuri Matayo kuzogira umuryango umwe n'aba barovyi yaba ariko arasahura, kuko batoza ikorya ry'igihugu bakongera bagatoza n'ibirenga kugira ngo bibesheho. Muco myumvira ukuntu bazobana n'uyu Simoni umunyabwira yari ari mu migwi y'abasaya barwanya intwaro y'abaromani, ukuntu azoca abana na Matayo yakorera intwaro y'abaromani. Ariko Yesu bose abatoye atora abari barinze, atora n'abatize kugira ngo bagire umuryango umwe. Natwe mu budasa bwacu tugize umuryango umwe wa Ekleziya, tugize igihugu kimwe. Ibyo rero bikaduhamagarira kuvuga ubumwe no kubana mu mahoro atawe duhoye intege ziwe. Ubudasa bwacu, ingabirano dufite zitandukanye n'ibindi, ibyo bituma tujyana, twicana, ducirazanya ukuzimu, ahubwo nibyo dufasha gukuzanya no gukibutsanya imitima. Twihatire rero kugira ubumwe ngo tubashe kubaka Ekleziya y'umuryango mu gusangira neza iby'Imana yaduhaye. Amaze kubatora aciye abamurika bwa mbere mu ntambara zatakaye zo mu muryango w'Isirayeli. Ntabarungitse ngo bace bagenda bariruka bose kuko nabo boshobora ntibaragira n'inguvu. Noneho yihuse yabyaye ibihumbi. Yesu adutuma ubwa mbere mu ntara za kure, ariko aduhamagarira ubwa mbere kugarura bajya batwegere bariko baratakara. Genda rero uhere mu nzu iwawe ube umutumwa, mu gutanga indero nziza mu bana bawe, mu gutanga indero nziza mu muvukana, mu gutanga indero nziza n'akarorero keza kuwo mwubakanye n'ibindi. Hanyuma uje mu kibano, erega uja gutera ngoreza arabwibanza, kandi bija kurisha ihera ku nama, nayo izovyara imisega uyibona ikizezuye. Duhamagariwe kugana abatakaye, turwanye ingeso mbi, twamiriwe kure ibihungabanya amahoro, twamiriwe kure ukwinubana, ibituma abantu bihebura, ibituma abavukanyi bajyana. Niho ubwami bw'Imana buzoheza bugakwira muri bose. Kuri uno munsi muze kwisabire n'urwagiye gutuma duhabwa. Dusabire namwe Mukama yitoreye wabandanye abakomeza mu bere ibyabona bizima birandura inzigo mu bantu, maze twese tube abigisha kubwami bw'ijuru buri hafi. Tuzoheza tubutorane igihe tuzoba turangije ubuzima bwa hano ku isi. Amen.